bavukanye inshuti zanje ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nishimye kongera kubana namwe. Inyuma y'imisi mike Israel itangije intambara kuri Liban, ibintu bigeze habi cyane Beirut. Amabombe y'urutavanako ni inkuru idashimishije na gato, na cyane cyane ku nzira karengane ziriko zirabwa muri iyi ntambara. Kugeza ubu amakuru dukesha ubushikirangaje bw'amagara y'abantu muri Liban yemeza ko abantu barenga 110 bamaze kuhasiga ubuzima, na yabarenga umuliyoni bakaba bamaze guhunga igihugu. Ibi vyatumye Iran nayo yivanga muri iki kibazo mu ntumbero yo gutabara umwana wayo Hezbollah. Ababikurikirana hagufi babona ko Israel yateye Liban irondera Iran, ari naco gituma tuza gushimikira ku njyane zari zisanzwe ziri hagati ya Israel na Iran. Ndabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe imwe mu ntambara zitoroshe zo mu burasirazuba bwo hagati, injyane ziri hagati ya Israel na Iran. Iyi ntambara ni imwe mu zagize uruhare rukomeye mu guhindura ibihugu by'akarere no ku rwego mpuzamakungu. Kugira ngo dusobanukirwe inkomoko y'intambara, reka tubanze dusubire inyuma muri kahise neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948 igihe leta ya Israel yashingwa. Muri ico gihe Iran yatwagwa n'umwami Mohammed Reza Shah, kandi umubano wayo na Israel wari mwiza cyane. Ariko ibintu byose byaje guhinduka inyuma y'impindura amatwara ya Islam muri Iran mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979, aho ubutegetsi bw'aba Ayatollah bwafata Israel nk'umwansi, ndetse iki gihugu bakacita shetani ntoya. Iyi mpindura amatwara ya Islam yahinduye Iran ikayigira Republika y'Abayisilamu, yatanguye kwirinda gucudikana Israel, ahubwo irahindura itangura gucudikana Palestina. Ubu butegetsi bushasha nibwo bwabaye ishingiro ry'injyane hagati y'ibyo bihugu bibiri, maze bitangura guteza imishamirano n'umutekano muke mu karere. Nubwo ibyo bihugu bibiri bitigeze bigwana ku rugamba, intambara yazo yazirakinwa binyuze mu zindi nzira. Iran yakomeza gushigikira imihari y'abagwanyi nka Hezbollah muri Liban, Hamas muri Palestina, kandi iyi mihari yateye kenshi Israel. Naho Israel igakunda gukora ibitero by'indege ku birindiro by'ingabo za Iran muri Syria kugira ngo ibuze Iran kugira inguvu hafi y'imipaka yayo. Ikindi kintu gikomeye gitera amatati hagati ya Israel na Iran ni programme ya nucleaire ya Iran. Israel ibona ko bishitse Iran kabifise ibigwanisho ruhonyanganda ko barakaga gakomeye ku mutekano wabo. Muri kahise Israel yagiye ikora ibitero by'ikorana buhanga kuri izo programme, ndetse ikica bamwe mu bahinga mu bijanye na nucleaire muri Iran mu ntumbero yo gutevya iterambere ry'iyi programme. Umuryango wa ONU wagerageje guhagarika ibi bintu biciye mu masezerano ya nucleaire iyo mu mwaka w'2015, ariko kuva leta zunze ubumwe za Amerika zikuye amaboko muri aya masezerano mu mwaka w'2018, imishamirano yarabandanije, vyongera ubwoba bw'intambara yeruye hagati y'ibi bihugu bibiri. Uretse mu burasirazuba bwo hagati, iyi ntambara ibangamira ibindi bihugu ku isi. Israel ishigikirwa cyane cyane n'ibihugu bihambaye nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburayi, mu gihe Iran iri gushaka ubufasha bwa bagenzi bayo nk'Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya ngo ibashe guhangana na Israel. Aya matata ari hagati y'ibihugu bibiri atera afati yindi nzira, mbere bigashobora gutuma isi yose ijya mu kibazo gikomeye, na cyane cyane ko muri iyi minsi Israel iri kigwana na Liban, bisa naho Iran yivanze mw'iyi ntambara. Mu minsi heze Iran yarungitse amabombe balistike agera ku 200 ku butaka bwa Israel, vyatumye Israel irahira ikarengwa kutegerezwa kwihorera. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ikirenga muri Iran Ayatollah Khamenei
yavuze ko Israel niyibesha ikagaba igitero kuri Iran mu ntumbero yo kwihora bazobona intambara batari bwigere babona mu mateka yabo. Abantu bafite ubwoba ko Israel ishobora gusubiza Iran mu gutera amasite nucleaire, ariko Joe Biden, perezida wa Leta Zunze za Amerika, yabwiye Benjamin Netanyahu ko ico gitero atohirahira ngo agikore. Nubwo Amerika isanzwe ifatanye mu nda na Israel, birasa naho Joe Biden atifatanije na mugenzi wa Israel mu gutera amasite ya nucleaire ya Iran, kubera ko bishobora kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi yose. Mwakoze kubana nanje muri no video. Ntimutangwe no kuyandikisha ngo mukomeze kubona makuru mashasha yerekeye ibibazo by'isi, ndetse no gutanga ivyiyumviro byanyu canke ibibazo mu kibanza ca commentaire.